Reka ndabifurize biye byiza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira muri kano kanya turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane amakuru agezweho ariko aravugwa agaruka kubikomeje kugenda biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi ikaze kuri mwebwe mwese mu makuru agezweho nyine muri kano kanya kuri wa kabiri igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 4 2025 tugiye kurabira hamwe rero amakuru agezweho akomeje kugenda aravugwa muri kano kanya. Ndaza kukumenyesha yuko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Twamaze kumenya ibyaha byinshi rero nyine bya wa musore twarabamenyesheje araherutse gukatirwa umunyururu nyine w'imyaka iharugwa muri 10 nkuko bizima bigaragara nyuma yuko yaraherutse kuza ndetse agashimangira yuko aje kuburira Reverend Kuriyo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Reverend Kuriyo ngira ngo musanzwe muzi neza yuko umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Uyu Reverend Kuriyo nyine arahejeje kumara imisi mike nyine sanakirutse igwara yarafise ingwara yaje gutuma nyine benshi baribaza icyo yoba agwaye, ariko kandi hari nabandi bama bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko iyi ngwara yiwe nyine ikomeje kugenda iragira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu nguyu yaraje aje kumenyesha yuko hari umwe mu bategetsi bakuru rero mu gihugu c'u Burundi aje kumumenyesha yuko nyine ariko aragerageza aje kumurogesha cange aje acaramugirira nabi. Ibyo byarateye umutima uhagaze abatari bakeya nyine ndetse baca bamenyesha yuko nyine akwiriye kuba yo kumva umuburo. Haravuzwe ibigendanye n'amashano nyine yarahawe Reverend Kuriyo, ariko kandi ibingibi ntibyaciye nyine biremegwa na bamwe mu bategetsi bakuru mu Burundi, ariko kandi uno mwanya uyaje kumuburira byamazwe kwemezwa neza yuko nyine agiye gufungwa ndetse hari n'amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko nyine agiye gufungwa imyaka myinshi. Ni inkuru twaherukaga kubaha nyine amakuru y'umuntu ava rero mu Rumonge yarafatiwe Gisenyi muri komine Makamba ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 2025 avuga ko agiye kuburira Reverend Kuriyo ingena ariko arogeshwa muri Nigeria. Desire Nduwimana yavuga ko ndi Kuriyo nyine ariko arogeshwa n'umutegetsi wo hejuru cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Turabigarukaho byose. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa y'umwe mu basirikari bakomakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, umusirikare yatunga Imana aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Hatunga Imana n'umusirikare w'u Burundi aravuka ku mutumba wa Kiyege muri komine Rusaka intara ya Mwaro, yinjiye igisirikare nyene mu mwaka uheze wa 2024 akirangiza imyemenyerezo acarungikwa kugwana na M23 muri RDC. Uyu rero numwe mu baguye mu bitero biremere cyane baherutse kugaba kuri twigwaneho ndetse na M23, ariko nyine nibyo bagwa neza kuko nyine barabikuyemo imbwa yiruka. Abasoda benshi b'abarundi barakomeretse, abandi barafatigwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, abandi baca barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko bigaragara. Turabigarako byose. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira. Niba utwumviriza uri mu Burundi ndaguhaye ikaze, niba utwumviriza uri mu karere k'ibiyaga binini ndaguhaye ikaze, niba uri mu makungu ya kure nawe ndaguhaye ikaze. Ikaze kuri mwebwe, ndagusaba option ni kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru agezwe ko ariko aravugwa nyine mu mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru tuyatangurire muri kino gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo rero nibwo twaramenyesheje amakuru y'umubabaro nyine, amakuru adahumuriza, amakuru ateye inkeke, amakuru ateye impungenge cyane nyine ku banyagihugu b'abarundi nyuma yuko isanganya rikomeye cyane ryaribasiye abasoda b'abarundi nyine nyuma yuko bariko baravanwa nyine ku rubuga rw'ingwano bari barakomerekeyo nyine mu bitero baragabye nyine ku ihuriro ry'ingabo baragabye ku mari M23 ndetse na twirwaneho.
amakuru atugeraho akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko impande zombi nyene zikomeje kugenda zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ku ruhande rw'abarundi aho baba barakomeretse cyane ndetse abasirikari bamwe na bamwe bakaba baraguye n'isanganya rikomeye cyane ry'ubwato bwararohamye nyuma y'uko rero nyene imoteri yabwo nyene yari iriko irafise imbaraga nkeya. Amakuru atugera avuga yuko kandi mu Burundi hasanzwe hari ubundi bwato bukoreshwa ariko kandi bivanye no kuba ubwo bwato bunywa ibitoro biremere cyane mu Burundi ngo byaratumye rero nyene budakoreshwa nkuko bigaragara. Usibye abo ngaho nyene baraguye muri iryo sanganya, uwitwa Hatongimana numwe mu basirikare b'abarundi aravuka ku mutumba wa Kiyege muri komine Rusaka intara ya Mwaro. Yarinjiye mu gisoda c'u Burundi umwaka uheze wa 2024 akirangiza imyimenyerezo acararungikwa kugwana muri RDC, none yaraciye nyine nawe arapfira muri iyo migwano. Abiwe baheruka kuganira nyine na Freli Hatongimana nyine umusirikare ku munsi w'Imana igenekerezo g'13 ukwezi kwa 2025 bishoka ko yaciye arungikwa nyine kugwana na Twirwaneho ku munsi wa kabiri igenekerezo g'15 ukwezi kwa 4 2025. Igitero kivugwa ko rero nyine cyahitanye abasirikare batari bakeya b'abarundi muri Sud Kivu mu bice byaho bita Hauta Paiterusi nkuko bigaragara. Ku mugoroba w'ejo haheze igisirikare caratelefone mu biro bya komine Rusaka gisaba ko rero bamenyesha umuryango wa Freli Hatongimana ko rero umuhungu wabo azoshingurwa higa y'ejo igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 4 2025. Umuryango muhisi nyine nta kindi waramenyeshejwe nyine nkuko bigaragara. Ico gitero cyarabaye ku igenekerezo g'15 ukwezi kwa 4 2025. Amakuru dukura mu gisirikare c'u Burundi avuga ko abategetsi b'u Burundi boba bari baronse amakuru rero y'inama yoba nyene yari guhuza indongozi za M23 ndetse n'iza Twirwaneho, aho rero nyene muri Hauta Paiterusi igisoda c'u Burundi cyarateguye guhikira izo ndongozi zose zigapfira muri iyo nama nkuko biboneka. Iruhande y'abasoda rero u Burundi nyene busanganywe muri Hauta Paiterusi harateguwe ingabo zidasanzwe zirimo rero abahinga mu byo kurasa snipers. Abasirikare baba 100 baragizwe n'abasoda bo mu iperereza y'igisoda G2 be nabo nyine muri unité de operation specialist baraciye mu Rumonge burira ubwato bubashikana ahitwa Ubugari baca nyine birabandanya muri Hauta Patrice kugira ngo bihishe nyine bagiye kugaba bagiye ku rugamba mu myambaro nyine isanzwe. Amakuru dukura rero mu gisirikare avuga yuko icyo gitero kitoroheye nyine abasoda b'u Burundi, hari abatari bakeya nyine barahaguye, bimwe rero mu biziga byaratahanywe mu Burundi, ibindi byarasigaye ku rubuga rw'intambara. Hari abakomeretse nyine barashoboye gutahanwa, abasigaye ni bamwe rero barahitanywe n'isanganya ry'ubwato. Kwa gatanu uheze mu kiyaga Tanganyika nyine haravuga ko hari n'abasoda bafashwe mpiri. Abasoda b'u Burundi nabo nyine barafashwe, umugwanyi wa Twirwaneho arapfungiwe nyine muri G2. Iyi ntambara yaratumye abarundi batakaza bimwe rero mu birindiro byabo. Hari n'abasirikare bari hejuru mu misozi bazotera bagira kibazo nyine cingene bavayo n'ingene igifungurwa nyine gishaka kuzabagiraho ibifungurwa bishikane kubera inzira zigiye nyine zarafashwe na Twirwaneho. Biragoye gutahura ico rero Burundi bubandanya kurondera nyene muri intambara kiretse amahira rero Perezida Evariste Ndayishimiye ahembwa by'umwihariko na Perezida Tshisekedi. Mu kiganiro giheruka c'abavugizi b'inzego za leta General Gaspard Baratuza yarabajijwe uko rero byifashe muri RDC mu gihe rero yaheruka kuvuga ko ingabo z'u Burundi zifashe neza ku rubuga kandi ko nyine zimeze neza ku mubirindiro byazo, ariko kandi tukaguma twumva uturere tuguma dufatwa na M23. Baratuza yishuye ko rero abarundi batosubira nyine gusamazwa n'intambara ya Kongo, bya bintu byose yari yaravuze, atuka abatanga amakuru nyine nta na kimwe yarasubiyemwo. None abarundi biboneka kubaza nyine ibya RDC kandi bariko baburirayo nyine abana, ababyeyi, abagabo mu ntambara nyine yo kwigenekezo g'15 ukwezi kwa 4 2025 harapfuye umusoda umukenyezi nyine akora muri G2
igitutu abavukanyi abarundi boreka gute nyine kwitwararika intambara badatahura ariko nyine ibamariye ababo. Ikidatahuritse gusumba ningene nyine abasoda b'u Burundi babandanya intambara ndetse no mu gice bene yo nyine bamaze kuyita nko mu gisagara ca Uvira haraheze hafi amezi abiri abasoda ba RDC bataye baromoka kubera gutinya M23. Ubu harafiswe n'abazarendo be n'abasoda b'u Burundi. Wazarendo iramaze kugwana n'abasoda b'u Burundi ubuheruka nyine yaranasabye ko abarundi bakugwayo. Ibintu byifashe gutyo nyine mu gihe biboneka yuko nyine M23 yarabanje kwihoza Uvira imera nk'iyunguruka nyine mu mpande zose ku buryo rero ishobora kuzoyitera itagira isanganirizo nk'uko rero byagenze igihe nyine hategwa igisagara ca Goma. Kugeza ubu abarundi nyine barakomeje kugenda bibaza ibigendanye n'iyo ngwano bakaba badatahura ingene ibintu bikomeza kugenda byifata nabi nyine by'umwariko bakaba ariko badatahura nyine ingene ibintu bikomeza kugenda biramera. Kugeza uno mwanya benshi barakomeza kugenda bibaza ibintu bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Umwe aje kuburira Reverend Kuriyo nk'uko byoma bigaragara biraboneka yuko yoba agiye n'ubundi kugaragara cane nyine yinjizwa ibohero nk'uko biboneka. Amakuru dufise atugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko nyine uyu nguyu nyine agiye gufungwa. Twaheruka kubabwira kwa gatatu w'indwi iheze genekezo g'16 ukwezi kwa 4/2025 ko Desire Nduwimana yaraciriwe gufungwa imyaka 10 mu rubanza rwarakozwe mu mwiherero nyine aho atabantu bemerewe nyine kuja kurwumviriza. Senare yaravuze ko nyine kumvo z'umutekano w'igihugu bitari kuriwe nyine ko abantu baja kumviriza Desire Nduwimana yaburanye atagira umushingwa manza. Twari twabemereye nyine kubaza ibya Desire Nduwimana yashizwe ko amakuru dufise avuga ko yashizweho ibya bitatu: gutuka umukuru w'igihugu, gutuka umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Kuriyo, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no kuryanisha inzego. Hari benshi kugeza uno mwanya ubu bibaza ko Desire Nduwimana atapfuye. Kwaduka nyine hari n'abatanguye kuvuga ko bamuzi koko nyine mu Rumonge yotsa inyama. Ntibumve ingene nyine yadukanye ayo makuru cange impamvu yari kwadukana igihugu nyine ca Nigeria. Hari abibaza ko Desire Nduwimana yakoze igikorwa nyine cyaratumye kugira amabanga nyine bamwe rero mubegereye Reverend Kuriyo nyine boba babitse aje ahabona nk'uko byoma bigaragara. Amakuru avuga ngete nyine mu bategetsi batwara Burundi aguma aba menshi, imanza ziyavuga nyine ziriko ziragwira. Ibi bintu nyine bizogeza hehe igihugu? Uko izi manza rero ziguma zinyegezwa ni nako rero n'abarundi babandanya kwibwira byobaye byiza nyine ko abarundi bahabwa rero nyine umuco bakiyumvira ibivugwa muri izi manza bitagenze gutyo. Nyine abarundi bazibaza ko nyine bashaka nyine kunyegeza koko nk'uko bigaragara. Ibi bibazo bigendanye rero n'izi manza birakomeje gutera umutima uhagaze nk'uko byoma bigaragara. Benshi bakaba bagaragaza ko biteye impungenge. Bashimire, tugaruke mu kanya.